uriya mugore kuva ndamuzana yambereye ikigeragezo. Wahejeje kurogototsa? Umviriza, ani inkoni inyani inona ukubitisha. Wewe? Wewe. Kugira itandukaniro mvubu nyuma yo kugira umugore wanje mu buzima. Wumva gute? Shenda cyane cyane. Kandi hano n'ikini ari heza nza. Nakunze cyane. Sheri. Nukuri ntabwo kwasezeranye kuzompindira ubuzima. Warabikoze. Naragusezeraniye ko ibyo nzokubwira byose nzobishitsa. Ngomba kukubera umugabo mwiza. Uravyumva? Ni kuvuga sinshaka kuzokubesha n'akantu na gatowe ku buzima bwanje. Kubera ko waraje ndatuza. Uno munsi uritara rimurika mu mutima wanje nk'ishima. Bebe. Wishuri. Aka kanya njyamye mu bibero byawe. Niyumva nk'akana gato cyane urabona ko ndi kigabo kingana kube. Urumva? Umenye. Aka kanya njyamye mu bibero byawe. Iminga ndakana gato ikaryamye mu bibero by'umuvyeyi wawe. Super. Bebe. Nguri mama. Sio. Merci. Urama wisanzure ni kuvuga aha ndakeka neza ko atakibazo aha kiriya kigore nikizo neza ko kitazona hamenye daye niyo mpamvu nahisemo kugira ngo ndagukure hariya kugira ngo utazokubwirana nabi kubera ko inshingano zanje ni kutazokubona n'umunsi n'umwe uhangayitse ubabaye cyane utishimye every day nzoguha umunezero morning tonight. Merci. Rero be ko nagihitishijemo gikanga guhitamo n'ikintu na kimwe reka gife kiyerera nkagayi isi zocigisha bebe uriya mugore kuva ndamuzana yambereye ikigeragezo. Ngo umukozi wo munzu Bubesi umukozi. Ndakubwire nakakuru ndiko ndagutera. Urazi yuko yarazingura umukozi wo munzu no musoye mwamikazi w'umutima wanje nzahora muririmba. Sivyo? Merci. Sivyo bebe? Merci. Sivyo? Sivyo?
urumva rero mwana ni umva ni izina ry'Imana ni ikintu cyambabaje urumva Ekwimba byose nimba niba naramufashe nabi mba nabona naramugize iki unyine yarisuzuguje Remy neza urabona mvuze ati jewe hari ikintu mvuga ati basi yaranasohokana mugu umukozi narumvise yaramujana muri shopping umukozi nkara niki cyambaje cyane muri makivya atagukorera gukorera umukozi kuva twakabana nta musi numwe nebwa ndabona Remy ngo aranteruye yaramuteruye imbere y'uwanje nenda ndavuga ati uje n'umukozi wanje umukozi nazanye munyuma niwe yahemuke niwe yahemutse ko ntwara umugabo inzabindi wa mugani w'abakera bamwe uruko barurikwegera Remy vraiment yaransuzuguye aronga arisuzugutse mbere umukozi neza niwe ntwaye umugabo ikintu njyanda gutuma ndazi ko mukunda kubona ndazimara abagenzi sivyo umubwira ati ntujya mu kondora zose tujya umenye yuko mwambikanye impeta nagize mariage wibaza hajya bamusohoye umusohora nk'imbwa ndasubiyemo umubwira uko igihe kiwe kirahari kandi ugaruka mu rugo rwiwe ndazi yuko wenyine uzomurondera kuko ujya twarambikanye impeta twaragize mariage sivyo bose babireba wewe uri cyane Cyandondera wikura rero. nkamya nkuko Urashaka kwanga cyane. none wese hafa urabona ngaha none ucubona nkuko urabona je ko umukozi nawe nkatewe Ndi umukozi. turi umukozi ubu rero wasirimutse wewe unajifanya ngangarine twe tumaze imyaka n'imyaka hafi igihumbi turi ngaha dukorera ngaha nta kintu kimwe de special turi mari mugo rero wataka gusirimuka unajibona kama mauja wangu urafata uko wishakiye uje tangwe kumbona jewe aje na kwakiriye nanakweka no kuntu binjira uhonyera birato byakuna no kwinjira no guhonyera ku makara uro hageze onyifata je uko wishakiye na boss mwenyewe ambiba kukweza hari umunsi numwe anafata nko kuri wawe Ega bakozi we ego mani gira neza dawe Wahejeje kurogotoza. Ahantu uzi ko kohera kwera jewe. Ngo wakayawe je ndumuyaye. Undavye ukwingene nambaye ingene sa ushobora kuvuga je ko ndumuyaye. Kadogo. Urambona neza. Urambona nyine nambaye kuva ku maguru ushika ku mutwe. Urambona neza nasubiye. Ibi byose ubona kuva ku mushatsi gushika hariya. Nina telefone ni garama ya bosi wawe. Ubuso. ewe mana abandi barahezaga natwe mbeho twaherekeje abandi nuko shaba vutse neza yego wavutse umukobwa zorubona shaba zorubona nawe niyo uri kurasha tumadina karina katuko turafuna ukunzwa wewe ushise hirya yejo ntakufata uko wishakiye kaja kumamba kanye kafetaria muzo yakuza mwatwishima ewe iyi ni isisha
bigaragara nkakeza kwe none birambo John Sena urabiko witegura ingwano yo mu wewe murakora amaperereza musakaje kudusamba itwarete na none nk'urira ko twe tubangaha aba baragiye kwinyegeza rero mwibaza ngo nzahato kwinyegeza bagofite turasoma kuja kwinyegeza no mu kuzimu basigaye bajayo ese ngamwisi none we ninda yakuzanye ninda yakugiye uzingaha nani biganiro twogira nawe bahombira boss wawe ni yaki o boss wanje umurondera iki wewe yabwiye ko ndondera boss wawe ntabwo ndondera wewe cyangwa atako cinzi cyo amazana yimba nkayimbwa none iyo ndamotereza abantu bose bimukira unsara uri samiju abwiye ati no mu kuzimu y'umuntu none umurondera iki boss wimbira ni yaki boss nta kibazo we ukira kwibwiriza gusa we katogosha no muracari wawe ndi kwe cyane cyane unariyongerete ko faturu wapirigire kati wishowe ndakizi peti ya none kijya rero uzi ushabuye aje bayikwemerera kwe ushabuye double fois n exposa kati shaka ku munsi ugorobeza kandi ujya boss ni hari yego basi guhumungazi we musaye nawe ndake oye mbwa papa wawe aya friend uri munyakwijende none we ibintu byose biraraduze igitoro cyaraduze none jewe uzi ko je ntaduza natwe turi mu kuduga ntaco we turavuga simbuze kuduga shawe ntaco reka maze vuga na boss we turavugana ngaruka shawe munyakwigendera kabisa ingazi abagabo twara bakera yewe cyane nawe je gucoresha ngaha reka nti kibi hodi Sawa. sawa nzoneze Mabuya. Sasa tuki. ahubwo ndakabona kabisa Go. Mezeza ari. ye mwana enda ukeneye nubwo mbona kuri ubu Ngire naraki. bo mbare ni ubona jewe ko ndumubaye ariko nibaza ko utakira umubanyi kuko twarimutse bo ndiko ndaganira na mutamu Ntacyo vuga. aha jewe nje nk'umutumwa kandi umutumwa uratsi ko ndakuvuga umwe n'umugore wawe fo umutumwa nabuzanye kandi ngo bandabugushikiriza ngo ntuge uryame usinzire uzi n'ibyo wamukoreye urazi ko wamutaye hanze wishimirije iyo ndaya y'umuyayi wamurutishije Nimba ukeneye kuvuga ubutumwa sivyo ntusubire kuryogora cyangwa icyo nuvuga nko kudahwa umugore wanjye ngo nindaye sivyo uko jewe sindi umwana kuno twari indaya sindi n'umusazi sivyo nimba bagutumye vuga ibyo bagutumye ariko ntusubire kuvuga ngo nindaye Remy ntunkarire genda umutumwa ndikoshikiriza ubutumwa ukubaho uzi neza iyo umutumwa agiye agashikiriza inkuru itariyo akarinda agashobora no gukubita warubizi Siwe nzi yuko umutumwa adakubita ibyo navuze cyo nongeyeko kandi ntacyo nakuye nde nakubwiye sivyo bebe good nde nakubwira ikintu kimwe umubanyi rero ni umubanyi banyi niwe mujyana bantumye kije ubutumwa ubwo mbona umenga bigomba kungarukako ngo nikindi naco ngo ntuze ugende ubundabunda ngo ntazomenya iyo wagiye ubundi ni butoyi nibuze nk'umutumwa ndirengani wavuze ngo uri umubanyi kandi ngo umubanyi niwe muryango umubanyi wanjye si umuryango wanjye jewe ndabyanze hama umve ndakubwira ntuzosubire kurenza ibinono byawe kuri porotaye yawe uje kuraba ngo bagutumye niba ufise ikibazo uzogume hanze umukozi wanje azoze ambarire ikibazo ufise igihe uzoba ukeneye icyo kurya uzotuma umukozi azambarire
ariko kwinjira ngaho ndabikubujije. Nuzaniye amakuru ngo uri intumwa. Sinzi kuri intumwa ya Yesu Kristo, sinzi kuri intumwa ya Muhammad, sinzi kuri intumwa ya Isa, ntabyo nzi. Hama uriya mufofo wawe yagutumye, genda umubwire ngo sivyo, ati yaguhaye amahirwe ntiwayabona, ati mwabanye imyaka irenga 3 ntibigeze umenya agaciro kiwe, ati arakwihanije kandi atukongera kumugendaho umusanga iyo yigiriye, namuhunze kugira ngo mbe ndontekana. Uno munsi ndi mu rukundo n'umugore wanje nkunda cyane, urabyumva, umubwira ati ukabandanya umugendaho, uzomubona neza ko ari umugabo atarakagaho. Okay, wakoze kuza cyane. Kadogo. Let's Ikira amahuzo nakubwiye, nimba nawe we aya matwi yawe adatowe atumva, nimba zigende waziwe, urabyumva? Ndisa be muri tebe mu bari mu suburi yonka urakavuga n'ibihere sohoka wona no kunyirukanisha ngo wakoje kakuwenze tukoze udusohoka kalaza ko kumenga n'ubigihora wambwa Tabala ngoma. Tabala ngoma. Tabala ngoma. Urakaza. Tabala ngoma. Tabala ngoma. Nakubonya. Amburi birato. Tabala ngoma. Nakubonya. Ijala bakolo ijala bakolo tabala ngoma tabala ngoma washite ndakubona nakubonye icana byaheze reka kwiruka washitse kwa tabala charanga icara reka gutinya ya malako makalaka matoko malaka mataka
ikibazo cyawe nakibonye. Ico ni kibazo gito. Lamaka magataka makutoko, lemeke kokoko. Tabala 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 ngoma. Tabala 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 ngoma. Tabala 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 ngoma. Tabala tabala. Ikibazo cyawe cyaheze. Wazanye uburyo waje witeguye lamacha bakulu malaka matako imlegene kanaka bakulu 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 ingo bakulu ingo bakulu bakulu nakagutinya la matako matako bakulu shirangaha bavuze ko baza kugufasha bakulu urumva shirangaha kandi mukugenda uze nurabe inyuma ushika ukora ivyo vya bakulu shirangaho hasi fatuko uyu muti uza kuwukoresha neza uravye nabi uraguhitana uriko uranyumva ushire mu kirahuri umuhereza umutwengera ntushavure ndazi vyose ni vye naye genda utaraba inyuma tabala 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 ngoma 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 tabala Chérie. Bem. Chérie. Pedro, isso ainda me muito. Acabou por chorar porque ele riu sobre um gorila. Puxa. Bem, how are you? Deixa eu cuidar. Chérie, bibi muko. Ndiko ndio narusi ibintu by'ibigabogabo biranyibuka kutera bifise amahembe gutya kandi rero nigitangaje bifise ibipanga naguma mesagirika ndagenda ahantu wo mu kimanga nzabona ndasimbe ndakumbagaye mwumva sekiraza nyine kirantema nzabona ndapfuye nukuvuga uno munsi narose nabibe nukuri nawe nta nukusengera igagenda numva ungwako wiruka shenge izina ry'Imana nabonye urupfu apana byatatu twabundi ko ndabesha nabonye urupfu narubonye napfuye mbona urumva mbona nibona n'amaso yanjye uko nukuri wenda kubwiye n'ubu wunye ndiko ndabona umenga napfuye iryo sheri ni kwa kundabona umuryango n'ukavuze kusanga umuntu yapfuye utazi ikintu camwisha nawe ukishinga ubw'umugona uhirira utazi n'ibyo ndimo utazi niko bariko barananigura ahubwo mbere wanashaka je we n'umunda burya rero je n'inde niko ndivugisha shino n'uco ushapfura igashiri twiko twese tujyanye sinamenye ibintu biri kuraruta umuntu wamuneye we ntiwabona neza ko ndiko ndapfa ntabyo nabona je gusa numvuga umungu wako ushinka ca ndagufata nibaza n'ibindi naho ibyo wabibona shino kumbuwe nyene ngomba mpinduke Yesu ntabamenye ibintu biri mu ndoto zawe digasi jeho musi mbako ndi ndoto kuko je nabibonye Imana ngo muvuge ko byaje mu gitanga mu gitanga niwe ntwabibonye oy uzokwishinga usinzira uhiriye umunsi muzusanga byantwaye usanga byantwaye atari ngo je munye numva n'ubwoba utanguye no kumfata
Benda nk'umugabo umuza n'ubwoba ngaho. Reka shira igihe utarabura ubwanwa no. Kandi utangwa garana haragira ngo ujye hafi. Oya benda kuntu woshira mu bwoba nanje nk'ubu nyine cengira ubwoba. Sawa. Mwahisha. Kubona uri kurapfa birabishe vraiment. None wabyutse urasenga. Nazanda umutima ugira umvemwo nayo ngo wovuka ugasenga. Ariko umuntu wafashe. Ego ndibwira. Urabona igihe kirekire namaze atakanya mfise. Sinzi ko nyine mubona ushaka ko twose hamwe. Kubera ko umaze kuba umugore wanje. Ndakeka ko n'amatungo yanje kuko ndakwizeye nagukuye kure. Nije naguteguye usa gute ndibaze ko byinshi ubwiza usigaye ufise bose ndakeka ukeshaje. Sibyo rero sinzi numva shaka kanga. Sheri. Nibutse ikintu. Nibutse umunsi wa mbere nzibujumbura. Nje gusohoka ziwa. Nyene ikintu cyose iyo coba uko coba kimeze kose iyo coba ari kirekire gute kiragira iherezo. Abo murugo watse ntutse. We, ugende rero. Nani suguma ni kwako? Nana. Unajifanya rambo kandi barakugitse yawe. Uko gitepetepe hivi? Kuzinka. Abakozi bise. Nanga ndakuzudugura wewe. Wishi, wowe ndaragusombera rwose. Wabyi bati? Toni hari. Mushakira iki? Amushakira iki? Uranyubeje uranyube ukuranda. Uwo si wewe ntakiri wewe. Ntiwe. Sasa naenda wapi? Naenda wapi wewe? Mbiriza ari inkoni nyene none ukubitisha. Wewe? So utoto pima beke kwipfira. Suvyoto nyene. Nibi wewe tugane kandi we ntiwumva. Muganda kukiduraje ubu. Usi dabi. No wahishije. Ngona ngori he. Usi dabi. Nibi tugane. Topima. Verbe complete kwipfira. We hendo koreko. Bitugane. Kandi we turashwana. Nakunyaguza. Abantu zikije. Nabantu ziki. Ndakeka ko utaruzi neza ko uzogira urugo rwiza nk'uko uzogira umugabo mwiza nkanje agukunda igitondo umugoroba niyaba ari ku kazi agutekereza nyina gukunda rwa rukundo rutari urw'ingingano kuko yaba ari urw'ingingano reka ndakubwire basi nka example nk'ubu yaba ari urw'ingingano icya mbere imba nagukunze usa neza mba nagukunze nkunze ubwiza bwawe
mba nagukunze nkunze ko usa neza ariko ni jewe nakwiteguriye maka urasa neza gutyo urabyumva rero karibu